umunonotsi Francine Niyonsaba yakiranywe iteka ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye muri kano gatondo ko kuri uyu wa 22 Nyakanga mwaka wa 2021 ni mu gihe yahora mu bihugu byo hanze mu marushanywa yo kwiruka aho mu kwezi kumwe yaramazeyo yashoboye gutsinda mu marushanwa 5 yakoze abiri muri yo akaba yanabaye uwa mbere. Tworangiza tubamenyesha ko yakiriwe n'umushikiranganje ajejwe imigenderanire y'u Burundi na Afrika y'ubuseruko ugwaruka n'imico kama afatikanije n'umukuru w'igisagara ca Bujumbura.